ndabaramukije mwese mukama dukurikirani Ange Michel Muhayimana twongeye guhura dusanga ijambo ry'Imana ku batanzi kumbure ndi umwungere w'ishengero rikorera mu gisagara ca Bedford mu gace ka Dallas na Fort Worth muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Rero ndabaye kaze mwese mu nyigisho y'uno munsi aho tugira tubananye twiga ku ijambo ry'Imana kumbure ku bantu mudukurikiye ari rya mbere. Iyi ni inyigisho igira gatatu mu rukende rw'inyigisho twatanguye nkuko mubona ijambo ry'umutwe kumbure kwari kwadukurikira kuri Facebook. Inyigisho niza yuko izoca no kuri YouTube, hari n'abadusezeraniye kwishisha kuri televiziyo i Burundi. Niza neza yuko iyi nyigisho iza kubafasha ni inyigisho twise mbega umukristo cyane cyane mu gishasha aracumura. Mbega ubuntu bw'Imana butwigisha kwibera mu byaha nkuko abantu benshi basanzwe bayivuga. Rero twaragize ibice bibiri vya mbere. Igice ca mbere cyari cerekana ico umuntu yabaye mu buryo bwo mu mpemu. Igice ca kabiri naco cyari igice kitwereka ingene umuntu ahamagarirwa guhinduka mu vyumviro ku munsi umuntu yavutse ubwa kabiri yizeye umwami Yesu. Igice ca gatatu naco nko mubibona citwa kugira imibiri yacu abaja. Ni gute umuntu agira umubiri w'umuja? Kubera abantu nkuko nabivuze, hari abantu usanga bigisha inyigisho mu buryo butandukanye. Abantu tugisha ijambo ry'Imana twese tugisha mu buryo butandukanye, ariko ijambo ry'Imana ni rimwe kandi twateza kuryigisha mu buryo bumwe, atakuvuga ngo iri jewe ngo nigisha ibi undi ngo nigisha ibi. Ijambo ry'Imana ni rimwe kuko Yesu ari umwe, ukwizera ni kumwe, agakiza ni kamwe, ijuru ni rimwe, Imana ni imwe. Ibintu byose twigisha ijambo ry'Imana mu isanzwe Imana ashaka tubyigisha mu buryo bumwe, natwe sigura mu buryo butandukanye kubera ingabire y'umuntu ibitandukanye. Mugabo doctrine cyangwa isobanura inyigisho z'ijambo ry'Imana zategeza kuba zijana kuri Kristo Yesu kandi mu majambo amwe atakuvuga ngo nigisha ibica nigisha ibi. Rero muri nyigisho dushaka turabe ingene umuntu agira umuja umubiri we, kuko nko navuze hari abantu bigisha bavuga bati umukristo ntacumura, icari mu gishasha ntigicumura, ukaba ugicumura uvuga ngo uracumura nturamenya umuco. Izo nyigisho rero ni inyigisho ziri populaire, ni inyigisho zimenyerewe cyane, ni inyigisho ziko ziragwira cyane haba no ngaha muri Amerika. Je ndafise abagenzi nzi b'abazungu bizera ivyo bintu, ndaza abanyafrika mu Burundi bizera ivyo bintu, mu Rwanda muri Uganda. Ni inyigisho ziko zirapopulaire muri za Nigeria, aho abantu babwira abantu bati kaburi cyane mu gishasha wewe ntugikora icaha. Mu umuntu kaca avuga ati none ko nibona hanze inyuma kandi ko hari ibintu bimwe bimwe ngikora bitari byiza bitabereye bidashimisha Imana. Umuntu gasanga ari abakristo benshi bari muri confusion, harimo kwitazira, harimo kwiyemera ngo ndi Imana, ngo ndi Kristo, ngo ndi Yesu jewe. Urumva kita amazina n'ubwibone bwinshi ku buryo usanga bavuga bati umuntu ataramenya ibi bintu ari mu mwijima. Ariko ijambo ry'Imana twarabonye yatwereka yuko umuntu ari mwemu, afise umushaha kandi aba mu mubiri. Non mais un esprit qui possède une âme qui vit dans un corps. Rero wewe nk'umuntu akwiye uri umushaha, ufise umushaha kugira mwemu n'umubiri. Imana igukeneye wese. Imana nikeneye mwemu gusa, ngo arakirije mwemu gusa ngo ivyo birakwiye. Oya, twarabye ko mwemu yera kandi igororose idashobora kukurimo Yesu. Ariko umushaha wawe uraciyumvira nabi, uracafise ibintu bimwe wiyumvira nabi. Ariko kandi umubiri wawe urafise ibintu bimwe mugikora. Abantu baravye hanze bashika babona ivyo bintu wakoze, ntazavuga ngo ujya ngo ni mwemu yiwe, wewe ugacavuga ngo ivyo n'ibinyoma, acavuga ngo ivyo mubona ngo n'amasentome ngo sukuri. Hari amateme abantu baca bakoresha. Abantu bagacavuga bati urabona abantu bigisha ngo bigisha ibintu by'ubuntu bw'Imana, ngo by'ubwami bw'Imana, turabona ibyo barigisha. Ngasanga baca bafatira mu kigwi abantu bose bigisha mu ry'Imana, ugasanga babagize abigisha b'ibinyoma n'abatigisha izo doctrine. Mu nyigisho heruka navuze ni inyigisho z'abadaimoni, inyigisho ziva kwa Satani zigihera umubiri w'umuntu akamere yiwe, ariko zituma umuntu ahinduka kandi zitavuga ukuri nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Rero uyu munsi mu mwanya mutonya tuza kuganira nagira turabe none wewe nk'umwana w'Imana wavutse ubwa kabiri, uri cyane mu gishasha, wize Yesu umwami n'umukiza, ubwira abantu ko ukijijwe. Imana ishaka gute kufata umubiri wawe? Impwemu yawe urera ni byiza, uri umwana w'Imana, ufite ubuzima budashira, ntupfa ntubora, urinde ubuzima budashira. Mu mubiri uzopfa, ariko mu mushaha wawe uragenda urahingurwa ku munsi twarabibonye. None mu mubiri naho hanze, kuko abantu bari kwacira urubanza Ange Michel ntibacira Ange w'umwemu batabona, bacira Ange Michel wo hanze babona, bacira wowe urubanza. Iyo navuga bati
urabona naka yakoze ibi, ntibavuga ngo impwemu yiwe ngo siyo yabikoze, baba bati naka. Iyo bafashe umuntu yibye ntibarangura umukizwa cyangwa uriki, iyo bagufasha wibye amahera y'igihugu cyangwa amahera ya banki cyangwa hari icyaha wakoze kanaka gihanwa n'amategeko, baraguhana bavuga ati naka yacumuye yibye. Rero bene data, ni kuba gatuba twiyumviye ibyo tuvuga, ntidusanga hari ibintu turavuga bitari ku ijambo ry'Imana. Rero uyu munsi dusoma ijambo ry'Imana riri mu Bikorino ba mbere igice 9 umurongo wa 27. Corinthiens chapitre 9 verset 27. Ni ijambo ry'Imana nzi ko abantu benshi bakunda kugira ko ibibazo, bakunda kuvuga ko iyo cyane yo karazana inyigisho zo kugwanya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, baca bazana invest ko ndaza abantu benshi bayimbwiye, nashaka tuyivugeho gatonya. Corinthiens 9 verset 27 avuga gutya ngo kandi ngwanya umubiri wanje awuhindura umuja kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi, nyanje ubwanje sinze mboneke ko ntemewe. Urumva Paulo niyo karavuga no majambo, ariko muri context y'ijambo ryo ku 24 avuga ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko uhabwa impera akabumwe. Namwe mube ariko mwiruka kugira ngo muronke impera, kuko umuntu wese azorushanywa yitegura muri byose. Abo bagenza batyo kugira ngo bahabe igitsibo gishira, ariko twebwe tugenza gutyo kugira ngo duhabwe ikitazoshira. Nuko nanje ndiruka, ariko si nk'utazi yaja, nkubita ibipfunsi ariko si nk'uhusha, kandi ngwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi, nanje ubwanje sinze mboneke ko ntemewe. Urabona Paulo mu kwigisha muri kino gice akoresheje akarorero k'abatlete, abantu bimenyereza, abantu biruka n'abantu bakina box. Avuga ati barafiganwa birukanga, ariko mu guhiganwa baronka umudari umwe. Mu gihe c'Abaroma ibi byabitahurutse n'Abagiriki ko barahiganwa mu by'amajezi olympique niyo byahereye. So baba bitahura ko arabandikira gutya ko umuntu agira exercice yirukanga ategerezwa kushiramo ishaka nyinshi. Naho nkene umupira w'amaguru football nariko ndaduga mu equipe warashaka ndiko ndashika hafi ya Premier Division mu Burundi. Rero muco gihe nakina umupira mu myaka 18 20 gushaka ku myaka 20 naca nakina gakiza, naragira entraînement nyinshi cyane, nakina football cyane, kazindukira kuri beach kwiruka. Nari umuntu muto mugabo bifare ko nkomera, bifare ko travail vitesse ama technique. Abandi baza gukina ku kibuga dutangura entraînement saa 9, je naza gufungura hasha nambara hasha ngenda ku kibuga, bagasanga niho ndera mfise umupira wanje, mfise ama equipment wanje, bagasanga ndiko ndimenyereza jewe nyine kugira ngo nzoshobore kuba mu batogwa ba mbere bashobora gukina baga 11 batangura kugira ashobore kwandi muri bo shobore gutangura. Umva nimenyereza kugira ngo banyemere, banyaccept ko mbere ko nkwiriye kandi kibanza kibi cambere. Ariko abigereranya n'agakiza, ariko avuga ati twebwe ntiduhiganwa nk'abajya abantu birukanga, birukanga bahiganirwa igikombe bakanezerwa kabera heze. Ariko twebwe mu buzima turimo Kristo turirukanga kugira ngo dushobore kuronka igitsibo c'ubugingo budashira. Kumbura iby'ibitsibo nzovuga ko hanyuma ataravuga ati 27 rero avuze ati ko yiruka atameze nk'umuntu yirukanga atazi yaje muri makayazi yakoraje, kandi akubita ibipfunsi si umuntu agira box akubita gwana, ariko wewe akubita gema. Umurongo wa 27 aciye avuga ati kandi ngwanya umubiri wanje. Urumva, ngwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja kujya abatlete biha discipline. Je discipline mon corps, ara discipline umubiri wiwe, ara discipline umubiri wiwe akawuhindura umuja. Niko avuze kandi ngwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja kugira ngo kumbura maze kwigisha abandi, nanje ubwanje sinze mboneke ko ntemewe. Abatlete bakina football, bakina basket, bakina ibikindi byose bagira discipline kugira ngo bashobore kwemerwa baze basindira igitsibo. Ariko twebwe abana b'Imana twavutse ubwa kabiri muri Kristo Yesu, ntituko tuhiganirwa ibintu byo mu mubiri cyangwa byo mwese, tuko tuba mu buzima aho twiteze kwa Yesu gutora ishengero. Rero ngavuze ati mfata umubiri wanje ndawudisciplina nkawuhindura umuja. Mbega umubiri wiwe arawudisciplina akawuhindura umuja kubera iki? Atayebwa ati kugira ngo sinze nsange ntemewe. Kuko n'umu atlete yagiye mu mahiganwa atimenyereje, umubiri wiwe utari apt yuko ashobora guhagarara ngo ahiganwe, ngo agwa nimba ari boxing, ngo agwa nimba ari football, ngo akine nimba ari basket, ngo ashobora gukina, bagaragara ko atemewe.
nawe avuga ati namara kwigisha abandi sinze sange ntemewe. Muri make umubiri wiwe ntawemerera kuba mu byo ushatse, umubiri wiwe ntabwemerera kuja mu ngeso mbi, umubiri wiwe ntabwemerera kwabaho ko ashatse, kuko nawe yoza kuri turuva atari amaze kwigisha abandi atemewe. Nico gituma tugira mu ry'Imana kenshi na kenshi abantu dutura amakosa n'ingoga gusuma abantu bose, kubera isifiko mwara akantu gatonya mvuga akantu gatonya hariho attitude kumbe nakoze act nakoze, abantu ntibamfata cyo kimwe n'abandi bakristo kumbure, kubera bwa tugihagaze imbere yigisha abandi yarakwiye kuba karorero. Ibi ndiko ndabivuga kubera ni ikibazo gikomeye cyane dusanga turagwamo twe twigisha. Rero umubiri wacu ijambo ry'Imana tubwira ngo tuwugire umuja, kuko umubiri wacu nturakizwa, umubiri wacu nturahingurwa. Aho bigisha bavuga bati jewe sincumura, jewe simpfa, muri Kristo Yesu twahishurirwa yuko n'imibiri yacu tutagipfa muri kino gihe. Ukazibona barapfuye, ukazibona iminsi baragwaye, ukavuga ngo ntibagwara. Inyigisho yo kugwara nanyo nzoyivuga ko vuba kumuri nyuma y'ino nyigisho nzovuga gucibwa mbega umukristo aragwara. Tuzobiraba ijambo ry'Imana rivuga ko kubera haba navuga bati ngo ntitugwara. Wabona mu minsi mike yagwaye malaria, hambwaje wumva ngo singwaye ngo ni kinyoma ngo ni symptom. Anyway, akona kantu gaciyemo. Rero Paulo akavuga ko akwiye gufata umubiri wiwe kugira ngo ntasange nawe atemewe, kubera yaba nimba Paulo avuga ubutumwa bwiza bw'ubugororoka bw'ubuntu bw'Imana, hama gacabaho nk'abapagane agakora ibyo ashatse, akica, akiba, agasamana, akavuga ko ari umukozi w'Imana mugabo akakora iby'abapagane. Bene data, iryo juru yoja mu gihe ari juru imeze gute? Tubwizanye ukuri, tubwizanye ukuri. Cyo Paulo uravye narabayeho, yarabaye ubuzima butangaje cyane. Yashobora kuba akavuga ati ni munyigane nkuko nigana Kristo, ahandi akavuga ati mwarabonye ingana nabaye muri mwebwe. Muri make yashobora kwishingira intahe. Ibi ni ibintu bakemwe twebwe twokora mu kino gihe tuvuga ubutumwa, aho uvuga ati ni munyigane nkuko nigana Kristo, kuko ubuzima bwiwe bwari ubuzima baraba mu buryo bwose, ngena avuga ngena abayeho ngena yitwara yuba Imana. Ni bamwe Yesu yavuga ati nimumve imbere sinigeze ndabamenya, ati mwabakora ibiziramwe. Urumva acamubwira ati none ko twirukanye abadayimoni mu izina ryawe, twasengeye abagwaye, twavugishijwe, twigishije, twagize ibi n'ibi. Yesu yavuga ati nsohoka mva impande mwabakora ibiziramwe, kwa sinigeze ndabamenya. Kubera ko atabamenye, iryo jambo kumenya ni ijambo risigura mu Kigiriki kugirana ubucuti, connaissance parfaite, avoir une relation personnelle, kugira ubucuti na Kristo, kumwizera. Muri make babikora mu mubiri ariko bakabananya abantu bapagana. Nje tuba umuntu yakiriye Kristo umwami n'umukiza, muravuga ubutumwa bwiza, munegisha ijambo ry'Imana rya Kristo, mwene data ntushobora kubaho mu byaha nkuko ushatse, nkuko bamwe mwabivuga ngo babwira abantu ngo baba mu byaha, ntibikunezera. Nabigishije yuko identite yacu nshasha twahawe ari identite nezerewe vy'Imana, inyotewe byo kugororoka. Kandi birashika ko umuntu ashobora gutrebisha agagwa kanyerera, ariko ntaca ryamayo n'ikinduka identite yiwe, kuko nicare mu gishasha afise identite nshasha, afise kameresha mu mutima we, mu mushaha wiwe bashize mu buzima bw'Imana. Mu mutima we ntashaka kubinezerererwa. Ubinezerererwa ntaba aravuka ubwa kabiri, ubinezererwa ntaba yaramenye ukuri. Wamenye ukuri wese agendera mu nzira zo kugororoka. Reka dusome ijambo ry'Imana ari mu Abitesalonika ba mbere akane murongo wa mbere gushaka ku 8. 1 Thessaloniciens chapitre 4 premier verset au 8e verset. Turasoma mu Thessalonika, nibaza ko ijambo riryoshe cyane. Turaba ubugome bw'Imana kuri twebwe ibyaremwe bishasha. Ubu nibwo butumwa rero bw'ubuntu Paulo yigisha. Abantu benshi bagarukira kuri identite gusa. Identite abigisha grace, abigisha ubwo buntu bw'Imana. Ndi muri abo nahoze nigisha identite gusa. Ariko uko imyaka iherwe ndurakura mu buntu, ukamenya yuko ari ubuzima bundi bwo muri yame bwo guhinduka mu byiyumviro tu ico twabaye influence imishaha yacu, ariko kandi ari ubuzima bwo hanze mu mibiri. Aravuga ucyanye mu Thessalonika ba mbere 4 ngo uko abakristo bakwiye kumera mu Kirundi, ngo nuko bene data ibisigaye turabinginga tubahanura mu mwami Yesu. Ariko abwira abande bene data, ntari kubwira abapagani, ariko abwira bene data notebye akakana. Nuko bene data ibisigaye turabinginga tubahanura mu mwami Yesu, nuko mwatwize ko ingene mukwiye kugenda no kunezereza Imana, kandi niko mugenda murushirize cyane kugenza mutyo.
urumva bari barigiye kuri ba Pawulo ingene bakwiye kugenda, ingene bakwiye kwifata no kunezereza Imana. Hari n'abigisha uyu munsi ngo muri Kristo Yesu ntugikwiye kunezereza Imana kubera Kristo yaramaze kunezereza Imana mu kibanza cawe. Ivyo Yesu yarabikoze nibyo, ariko nawe araguhamagara nk'umwana ko Yesu muravukana, uri umufrère wa Yesu, uri umusore wa Yesu, muri musaza na mushiki wa Yesu. Rero Imana nawe iraguhamagara nk'umwana mu muryango kunezereza papa wawe mu byo ukora n'ingene witwara. Umurongo wa kabiri aciye avuga ati murazi ibyagezwe twahawe n'umwami Yesu kubabarira ibyo ari byo. Ico Imana igomba ni ukwezwa kwanyu no kwirinda ubushurashuzi. Urumva ico Imana ishaka c'est votre sanctification, la volonté de Dieu. Abantu benshi muri paralize no kurondera ubugombe bw'Imana. Mana mbwira ubugombe bwawe. Mbega abantu mpamagarira iki? Abantu turi egocentrique, twiyumvira akazi, twiyumvira abagore n'abagabo, twiyumvira amazu n'imiduga n'amaviza, twiyumvira poste na position, twiyumvira ibintu nk'ibyo. Nibyo turi ko turonderamo ubugombe bw'Imana. Ariko ubugombe bw'Imana buri mu buryo butandukanye, nibaza ko buragutse. Rero avuze ati mico volonté y'Imana, ico Imana igomba c'est votre sanctification. No kwirinda ubushurashuzi cyangwa ubusambanyi. Ya gushurashura ni gusambana mu sanzwe no gushashura nico kimwe mu Kirundi. Rero ico Imana ishaka nuko tugendera muri sanctification, nuko tuyibamo. Urumva nuko tugendera mu kwezwa. Kwezwa rero simwe byo guhamagara ngo amaraso Yesu amboneke ko by'idini. Oya, kwezwa ni kwitandukanya. Kwezwa ijambo to be sanctified, être sanctifié, bisigura être mis à part, to be set apart for God. Urumva gushigura uruhande kugira ngo Imana igukoreshe, niryo jambo sanctification. Imana rero yaragushize iruhande umunsi wakira Yesu, kuko Yesu yaguhindukiye ukwezwa kwawe. Yesu yagushize iruhande umunsi wa mwakira, agutandukanya n'abanyabyaha, agutandukanya n'Yesu. Hama ijambo ry'Imana natwe tubwira ngo Imana ishaka ko twezwa, tugendera mu kwezwa, twitandukanye, umenye icuri ukabaho nk'uwuri. Rero gutandukana n'ibikorwa by'umwiza n'ibikorwa bya Satani niko ijambo ry'Imana tubwira ngo niko kwezwa kwacu. Kugira ngo umurongo wa 4, kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza umubiri wiwe mu kwezwa no mu kubaha, atari mu buryo bwo kwangaza umutima mu byifuzo nk'uko abanyamahanga batazi Imana bagira ngo umuntu wese ntarenge ibikwiye kandi ntagunge uwundi mwene data kuri ibyo, kuko umwami wacu ari umuhozi kuri ibyo byose, nk'uko twababuriye tuvyemeza. Kuko Imana itaduhamagariye guhumana, mwumvize twebwe turi muri Kristo. Imana yaduhamagariye guhumana, ariko yaduhamagariye kwezwa. Apere yacu yaduhamagariye kwezwa. Urumva Imana ishaka ko tuganza imibiri yacu ngo kuko Imana itaduhamagariye guhumana. Nico gituma uwuvyanka ataba yanse, umvirize nico gituma uwuvyanka ataba yanse umuntu, ariko aba yanse Imana, kandi ariyo ibaha nkemu yera wayo. Muri makuwangu ubutumwa butubwira ngana dufata imibiri yacu. Ku murongo wa 4 yavuze ngo kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza umubiri wiwe mu kwezwa no mu kuba. Muri make kugendera mu kuba Imana, muri sanctification ni kuba umubiri wawe. Muri make umubiri wawe ni temple y'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira muri mu Bikorinto ba mbere 3:16, 1 Corinthiens 3:16, n'umurongo ukomeye cyane mu gutahura kino gikorwa c'ingene umubiri wawe ugira umuja. Mwene data ijambo ry'Imana ritubwira ngo ni muzi ko imibiri yanyu ari ngoro Imana nkemu yera abamwe, nkemu aba muri mwebwe. Umubiri wawe wahindutse ingoro. Nico tuma twavuze ati umuntu ni nkemu ifise umushaha ari kiba iba mu mubiri. Rero umubiri wanje ni housing, ninzu nkemu yera abamwe, ninzu data mwana nkemu babamwe, ninzu Imana data ibamwe. Umubiri wanje rero ijambo ry'Imana rimbira ngo ndawubahe, rikubwira ngo wubahe, rikubwira ngo urinde ubusambanyi, urinde kubesha, urinde no gukorera abandi nabi. Nishi ijambo ry'Imana kubwira ngo umubiri wawe uwubahe. Ni nk'uwo ufata inzu abamwo akagenda arayimenagura, ayikubita, tobora amadirisha, afata ku maplafo agatobora plafo, akaja muri fondation akamena amabuye arimo n'ivyuma biriyo. Urumva imiryango akayikurako. Niko uriko urafata umubiri wawe. Iyo uriko uraba mu buzima butabereye, nico kimwe nuko wafata inzu yawe uryamamo hajyuba ukagenda uramenagura amadirisha n'ibindi. Niko uriko urabifata
kubera kutamenya ico wabaye. Ndabikubwira nk'umuntu nabibayemo, nk'umuntu namaze igihe ndi muri confusion nanje, ariko ndatahura nje tuma Paulo ubutumwa yigisha bwari ubutumwa bubwira abantu ico babaye muri Kristo, ingene bakwiye kubaho biyumvira n'ingene bakwiye gufata imibiri yabo. Iri jambo avuze ati umurongo w'umunani urakomeye, ati nco gituma uwuvyanka ataba yanse umuntu, ariko aba yanse Imana, kandi iyo ariyo ibaha nkemu yera wayo. Muri makuwanka izi nyigisho bamwe bigisha ngo jewe ngo twe tugicumura, ngo ivyo ni nyigisho ngo n'abantu bataramenya umuco. Urumva abantu biyuzuye bitazira bisenga biririmba n'inyigisho zabo ugasanga ziri populaire zigurwa n'abantu benshi, ugwaruka cyane cyane usanga bakozwe inzo nyigisho ko baca bumva n'abantu bakomeye, bumva yuko ibintu byose bihamagara. Mwene data naganda kubwira ijambo rikomeye cyane. Umwami Yesu yifuza yuko imibiri yacu tuyihindura abaja atari mu nguvu z'amategeko n'ivyagezwe, kuko hari indi extreme ivyuka abantu bigisha amategeko bahera hanze kugira bahindure umuntu, bagahendera hanze, ariko akubwira umuntu kugira ngo indane banze yakire Kristo, ngo mwemu yera umuhabwe ahindure umusha wawe, hanyuma ukagenda uramenya icuri muri Kristo Yesu ukaba nk'uwuri. Aya majambo rero yose turayigisha kugira umwana w'Imana amenye ngena kwiye kuba ubuvyanse naba yanse umuntu, uwo bipinga n'ibindi ko ndavuga biri mu ijambo ry'Imana, ntuba wanse jewe uhakanye ijambo ry'Imana. Rero amadoctrine nk'aya, amateoloji nk'ayo arazimiza abantu, kandi abantu benshi barabirimo, n'abantu bigisha usanga bari populaire cyane barabirimo. Bamwe nzi uwo muri Afrika y'Epfo kandi imyaka nk'icenda apfuye, sinshaka kuvuga izina ryiwe kuko sico canze ngaha, ariko yari famous, naramukunda naramukurikira nanje, ariko imyaka yahera agenda aradevia muri doctrine gushika hatangura kuvuga yuko adapfa, bene umugore wiwe barahindura inyigisho mu ishengero, kandi yari umuntu Imana ikoresha mu bitangaza no twumiza, atangura kuvuga yuko ngo adapfa, mu nyuma agwara kansere, kugira ngo inkuru ndayigire ngufi, agwara kansere, agwaye kansere, hanyuma atangura kuvuga ngo bagira fete ko avuye mu gupfa aja mu kudapfa, barashaho n'ibitambara amabaniere, barajabuka barakata n'imikasa, baracelebra mu gishengero, abantu baragenda benshi kubesha barabwiye ati ibyo bintu sivyo, ariko aragera igihe aragwara kansere amera nagushika hapfa. Umunsi apfa ariko nabikurikira kuri televiziyo, ko nayifise chaîne yiwe ya televiziyo nabikurikiranako, hanyuma ibyarababaje cyane abahungu biwe baravuga butumwa baririmbye abapastori n'umugore wiwe baja ko barasenga ngo ntiyapfuye ngo arasinziriye ngo navyuke, baramara iminsi gushikaho sinzingira abantu babahanuye batinda baravyemera ko yapfuye, ko iyo nyigisho iyo doctrine itariyo, gushikaho uwo muntu bamuhamba baravyemera. Caho imagine umwanya bamaze bigisha abantu ko badapfa, abamwe bakagenda bagakomereka, abandi kumenya ibyo gusenga nk'ababivuyemo. Caho imagine umwanya bagiye kuba televiziyo na YouTube biruzuye ivyo bintu hantreta, bariko barasenga ngo bagera mu vyure. Caho yumvira hama nyuma kwemera bakaja kumuhamba, akemera ko yapfuye, bava ngo yasinziye. Bene data, aya majambo n'amajambo akomeye cyane, nizira ko umwami Yesu ashaka ko dutahura. Iri ni jambo ashaka ko dusoma, riri muri Yohani wa mbere, 1 Jean chapitre 2. Yohani wa mbere igice ca kabiri umurongo wa mbere wa kabiri, kugira ngo twishure abantu bavuga yuko badacumura, atanamwe biri no Bibiliya ko birivuga ko umukristo ashobora gucumura, kuko abo baruzi uko navuze. Aravuga muri Yohani wa mbere igice ca kabiri umurongo wa kabiri wa mbere wa kabiri, 1 Jean chapitre 2 premier verset deuxième verset, haravuga gucyari ngo bana banje bato ndabandikiye ivyo kugira ngo ntimukore icaha. Mwumvirize, ariko abwira nde? Yohani abwiye bana biwe bato, ariko abwira bene data, usomye context y'igitabo cose, ariko abwira abapagani, ntiyo bita bana banje bato abapagani. Mwumvirize, ndabandikiye ngo ntimukore icaha. Mwumvirize, kandi nihagira umuntu akora icaha, dufise umwitsa kuri data, umuavoka, umukonsolateur mu gifaransa, ati dufise umwitsa kuri data wa twese, ni Yesu Kristo umugororotsi, niwe umuintercesseur wacu. Ugiye mu Baheburayo 7:25 atubwira ngo yamaona ntabyo kugira ngo atuvugire, intercede pour nous. Muri make Yesu niwe umuintercesseur wonyene ahari ukuri, abandi bose bagira des supplications, bashaka gusaba bagasaba ntibagarike bakinginga, ariko mu intercessor wa mbere ukuri ni Yesu, niwe tuvugira, kandi wenyene tubona Bibiliya yito mu intercessor muri Bibiliya yose. Ati kandi uwo niwe ntongano y'ivyaha byacu,
mugabo si ibyacu twenyene ariko n'iby'abari mu isi bose. Urumva Yesu Kristo niwe wenyene ashaka kutuvuga imbere ya Data. Si wowe wivugira, si uko watuye cyane, si uko wakonfesheje cyane, si uko wagize iki, ni Yesu akuvugira ko ikimanzi ciwe kiravuga ririmo rizime ko atanze ikimanzi c'amaraso c'intava ciwe bidashagira ngo ushobore kwezwa uhinduke umugororotsi amugende nk'umugororotsi. Ariko yavuze ati nivyashika mugakora icaha kandi niyagira umuntu akora icaha dufise umwiza. Bigaragara yuko umwana w'Imana bishobora gushika agacumura kuko yubesha no ruvyitiki ko bamwe muhora mubesha mukiba. Iyo umuntu afise inzigo mu mutima wiwe urwango amacakubiri n'ibindi bitandukanye muca muvyita gute ko ibyo tubizi byuzuye mu bana b'Imana uca umuntu aca byita ikinori izina wacu byita rindi niriye ko ritabaho muri Bibiliya amaka krei Bibiliya iwawe. Hari n'abacakubwira bati erega amahishuri ngo twacane iki gitabo c'ibyakozwe n'intumwa, igitabo c'ibyakozwe n'intumwa nicagaze kwandikwa hari twacandika natwe niko baca bakubwira. Ariko nibaza ko ari abantu bashigikiza amafuti yabo kubera inyigisho zabo zidahuye n'umuco wa mpemu yera, ugasanga bari kwarigisha ibintu bitari byo. Kandi abantu benshi ugwaruka cyane niza ko n'inyigisho abantu mukiri misore mvuze abantu mukiri ugwaruka n'abantu kenshi batanze imyaka 40 izi nyigisho nibo zifata cyane. Nibaza ko umwami Yesu ariko arabaganiriza kandi intumbere yacu suga twata ku muntu n'umwe cyangwa mwigisha n'umwe cyangwa pastori n'umoya no kugira ngo tuje mu ijambo ry'Imana hama turibashikirize umuntu ashobore kwakira ibyo abona biri mu kuri biri muri Bibiliya gende bisuzume. Nimba warazimiye ukaba muri self worship muko kuntu umuntu yitazira ngo ndi Imana ngo sincumura singereke ugende ubwira umwami Yesu umwami Yesu nyigisha ntahuze kuko hari urundi rugezo kumbure ukeneye gushika ko mu gutahura. Ijambo ry'Imana mu Waroma 6 umurongo w'10 haravuga gutya Home chapitre 6 verset 10 abango uko gupfa yapfuye niho yapfuye rimwe kucaha ariko ko ariho ari uw'Imana uwo ni Yesu. Ngo mube ariko namwe mwiyumvira ko mwapfuye kucaha ariko ko muriho muri ab'Imana muri Kristo. Considérez-vous comme étant mort au péché mais vivant pour Dieu en Christ. Count yourselves dead to sin but alive to Christ, to God in Christ. Count ni jambo bakoresheje ryo muri contability harura kuko umuntu harura amahera wiharura wiyumvire. Think of yourselves, mwiyumvire ko mwapfuye bije mu mitwe yanyu ko mwapfuye kucaha. Umuntu wa mbere yarapfuye, umuntu wo muri Adamu Yesu yaramwishe n'abamanywe na Kristo sijewe nkibaho ariko ni Kristo Yesu abaho muri jewe. Ibyo nkora byose mu mubiri ndabikoshwa no kwizera umwana w'Imana yahunze akanyigura. Urumva narapfuye nta relationship ngifitanye n'ivyo bintu. Iyo ni is a mindset, ni façon de penser, uburyo wiyumvira ku munsi bivanye n'ijambo ry'Imana. Ariko rero bivana n'ingene wigishwe kinaco ndagihagarara ko cyane bivana n'ingene wigishwa aho hantu usengera. Kuko yaguma kubwira baturabona wari umunyabyaha wama wimvira kuri umunyabyaha. Yaguma kuvuga ati wari umugororotsi ibyo nabyo biragufasha kumenya ngano kyo kubaba. Avuga ati rero kuri umugororotsi kivyimviro byawe bira impact n'ibyo vyiyumviro n'ubuzima bwawe bwo hanze bugaragara. Rero acabandanya murongo wa 11 mubo ariko nabo muyumvira ko mwapfuye guca ariko muri aba Kristo ab'Imana muri Kristo Yesu. 12 irakomeye cyane. Ababo none rero icane kibikabe kunganje mu mibiri yanyu izopfa ngo mwumvire ivyo yipfuza. Que le péché ne règne dans vos corps mortels. Urumva icane kiganza mu mpemu y'umwana w'Imana ati caka kiganza mu mibiri yacu. So nje tume paraba mu wigira umuja nje tuma batubwiye ngo bashaka ko twezwa jamma shaka tugendera mu kwezwa kubera imibiri yacu nirakizwa, imibiri yacu niraba glorifier, nirambara ubwiza bwa Kristo. Uko uvuze ngo wowe ucumura ubaje gufuta doctrine cyangwa inyigisho ya glorification cyangwa yo kwambikwa ubwiza ngo Kristo azoza yambaye. Ijambo ry'Imana tubwiye muri Yohana 1:3 ngo bakundwa uko tuzomera ntibirahishurwa ngo ari kuko twizeye uko ukazoza sa niko natwe tuzomera. Urumva ngo turondera kwambikwa ikitabora kuri iki kibora ariko ikibora kibanza kuvaho umubiri wo hanze tukazokwambika umubiri udapfa utari mu icaha nk'uwo twambaye uyu munsi. Rero ni mubwa abantu ucumura ni kibazo gikomeye cyane kuko ijambo ry'Imana tubwiye ngo umubiri wawe imibiri yanyu izopfa ntimuyemerere kwiganza icane kikabe
kunganje icaha muri make n'ikigaha cyaco cose abantu bacembera gusambana gusa ukamenya cyo cyaha conyene icaha cyaco cose urwanko inzigwa bijya byose bitahimbara umwami twe turabiha Yesu abiguhebesha iharu ibintu yaguhebesheje n'abingana ubaza ko ataguhebesha kubesha kuvuga urusaku nafiki nabishoboye kugavura kwiba kubesha ku kazi abishoboye kugushoboza kuvuga ukuri 13 kandi nimugahe icaha imibiri yanyu ngo ikoreshwe no kugabitanya ariko mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye n'imibiri yanyu mu y'Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka icaha nikizobaganza kwera mutaganzwa n'ivyagezwe ariko muganzwa n'ubu umurongo wa 13 turakomeye cyane kandi nimugahe icaha imibiri yanyu muri make umubiri wanje ndafise uburenganzira bwo kuwicaha canke bwo kuwima icaha ni choice nshobora kugira urumva wikoreshwe no kugabitanya ariko mwishikanira Imana Abaroma 12 umurongo wa mbere ngo mutange imibiri yanyu yimaze ibizima byera kandi bihimbara Imana urumva ko harimo paha yawe yuko ayico ukora abantu bakwigisha kugira bati nacu ukora mu buntu byaraheze nayo imaze gura n'abantu benshi nyine Bujumbura bizera ibyo bintu ndabaze mwe makivyigisha ngo byaraheze ngo nagwa cakugwe kubamo agakiza mu kwakira agakiza kandi bisobanure neza mu gukizwa iwo carakiza nawe wafashije Yesu igahe parapfa niwagiye kumufasha gupfa ukwakira agakiza igwa c'Imana ni Imana igwa agakiza kubw'ubuntu bwayo ni Imana igushoboza kumva ijwi rya mwemu ni Imana igukundisha kuko arabenshi bavyifuza ntabishikeho ariko kandi kamvuga iki kintu Imana yaduhamagarira kumva tukakira Kristo Yesu nico Imana ikwipfuriza turi muri saison turi mu gisi itagishaka inyigisho nkizi kuzumva ishaka batubwire ngo abaprofesi ngo baduhaye ngo inzungu imodoka ngo ndakubona ngo ndazungurutse ngo ndakase ngo ndinjiye mu nzi wanyu ngo ndakasuka ikorosi ngo hajya kwa Kabudesiya nivyo tushaka kumva si kuko Imana ivugisha abantu sibi ariko iyo twabishize ku mutima cyane dutakaza intumbero ariyo Kristo bene data avuze mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye n'imibiri yanyu mu y'Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka imibiri nayo tuyishikanira Imana kwikoresha no kugororoka ndimo parava ngo ndayigira umuja mbega ayigira umuja gute wocu uvuga ati ndabikore gute inyishira hari Abagalatiya 5:16 niko ndarangiza inyigisho kono vuga byinshi Abagalatiya 5:16 tubwira ngo turongogwe na mpemu nutazoshisa iby'akameremere kacu kifuza gushika kuko hari intambara ya mpemu na kamere rashera shaka the flesh mu Congereza kugira ngo ivyo umuntu w'indana akunda byo kugororoka ntibibeho wa muntu w'imbere byo mushaka wa muntu w'imbere byo akunda nimubikore ariko iyo urongo na mpemu uhakse ko mpemu yera afata mpemu yawe ikabaho nk'uko Imana yiremye mu kugororoka umushaka ugacuvyumvira n'umubiri ugacubikora ariko iyo urongo na kamere wa mu byumviro byawe no mu mubiri ugakora ibintu bidahimbara Imana rero mwe mu Imana ari muri wewe ngo kurongore mwumvire n'imbere yo gukora ikintu kibi arabyumva hari ibintu musanga aragira arekura kabamwo kwari ingorane kumbure kubera yuguruye imiryango aha canke hariya ugasanga ari ibintu karabamwo ugasanga byaramugize umuja bihereye mu byumvire bihereye mu byushaka umushaha wawe rero Imana ishaka kwanza koza umushaha wawe koza ubwenge bwawe kugira ngo umubiri wawe ushobore kushikanira Imana ntureke icango kiuganze ikincaco cyose sinshaka kuvuga hamwe bigisha gusa guma batunga intoke ubusambanyi wasanga turi mu bintu bya corruption ibiturire byaraganje abantu babasenga arabapastori barya amahera y'intama bagira ibiki urabona ugasanga hari ibyo bafuti bigora ko batakivuga ubwicanyi n'ibindi ntibigikogwako kubesha n'ibigogwako ariko baguma batunga intoke gusambana gusa ibyo byose ni bibi byose Imana ishaka yuko tugendera mu guha imibiri yacu kugira ngo imibiri yacu ikoreshwe no kugororoka umurongo wa 14 icana kizobaganza kuko mutaganzwa n'ivyagezwe ariko maganzwa n'ubuntu inindi nyigisho abaganzwa n'icaha nuko baba bakiri munsi y'ivyagezwe nawo uvuga ubuntu bw'Imana umuntu aba mu esclave w'icaha somehow acaba mu by'amategeko kuko icagezwe nico kivyara ugushaka gukora ibibi mu mitima yacu kujambo ry'Imana giyegesha abiko no ba 15:56 tumuze kwasoma ko bafise imyanya yo gusoma ariko ndangereje ngaha mu ijambo ririmo Abaroma 8:13 Abaroma 8:13 niho ngandangiriza inyigisho yacu iravuga gucyanye
ngo kuko namba mwitondera iby'akameremere kanyu ntimuzobura gupfa. Ayo kabwira n'abapagani. Ariko nimwica iby'umubiri ukora mubyifishisha impwemu muzobaho. Ibikorwa by'umubiri ntivisha mu nguvu zawe. Washaka kuduha ku musozi ukisonzesha ukavayo uri wa wundi nyene ukaja mu butayu mbari mu bugaragwa abandi mu misozi abandi mu mabuye abandi mu nzuzi mukagenda mugasenga mukakubita nabonye ariko arakubita ngo ariko arakubita abadamu nakubita hasi n'inkoni ukabikora ibyo byose ukisiga iminyota uhagaruka kamere yaduze wuzuye ubwibone wumva ko abandi bose bari down wewe uri igikomangoma mu masengesho generale bamwe mugaca mwita n'amazina y'ubuhizi nyemwe kana kumura abantu mu mpemu mukameye cyane epfo umuntu yakuraba agasanga hari ibintu byinshi bitagenda neza mu buzima bwawe. Rero igishobora kuguhindura ni mpemu w'Imana, igishobora guhindura no kumenya icyo Yesu yakoze, igishobora guhindura no kumenya identite yawe, igishobora guhindura no kuba iri jambo ry'Imana mu buryo bwagutse rigahindura ngena wiyumvira n'ingendo bako cyane mpemu w'Imana umwumvire akurongore. Bene data numva navuga byinshi ariko abantu bigisha inyigisho zo ngo abantu ntibagicumura n'abantu bazimiye mu nyigisho theology yabo irihone irimo amafuti ya doctrine ko tubiravye baramugaye barazimiye. Umwami Yesu abagendere abazimurure abantu mwagiye muzo nyigisho nabo mufashwe kubera muri ahantu hatariho magazi mu bitari byo kandi birimo bwibone ningana muca muvuga bica bihinduka. Bene data nari kuvuga byinshi wumvize inyigisho ya mbere wumvize inyigisho ya kabiri niya gatatu niwabiteranya iza guhinduka ikintu kimwe kizushaka gufasha kubaka. Nari kuvuga byinshi aho tuzobana yatwiga twacafise igihe umwami Yesu dukundiye kubaho tubona dutanga inyigisho twiza ko zogena zabafasha ubwo negesha ngerageza kwishura ibibazo biri mu Bibiliya bigoye kugira ngo abana b'Imana bashobore kuba ubuzima bwiza baheshe Imana icobara muri byose. Ntaco bitwaye ibyo byarakunaniye ejo canke igihe ejo mu kurangiza canke mu mwaka uheze canke mu myaka 5 iheze. Nimba uri umwana w'Imana haguruka ugende ubwira umwami Yesu uti Yesu byo kore ndazi yuko ndi cyane mu gishasha nahaye umubiri wanje uraganzwa na kamemere muri bijya bintu byabaye kiriya gihe wowe uzi ariko bijya sivyo bikudefinisa naho abantu havyo baguma gutunga kwinoke bakuvugako ariko bashaka kugira reputation yawe n'ukuri cyane mu gishasha n'ukuri umwana w'Imana n'uko wagutse bwa kabiri uko Shetani akwita amazina uko abantu bo kwita amazina n'uko nawe wo kwita amazina siko Imana ikuvuga. Imana kwita umuntu mushasha, Imana kwita icaro mu gishasha, warababariwe, warejejwe, waratunganijwe, urumviriza ufise ukora kwa Kristo. Ibyo vyakipisha umutima wawe ariko uhindure uko warubayeho umubiri wawe na mwemu wawe n'umushaha wawe bigendere mu kintu kimwe cyo kuba Imana no kugororoka nuko waho nkowowe. Niwemere abantu bagucira imanza, niwemere culpabilité na condamnation abantu bo kurungikira bo kuvuga gikuru nuko wowe umutima wawe uzi yuko agazenza mu Mana atakibazo atangorane. Ibyo abantu bavuga uvyozo ko ndazi nawe ni ntambara abantu benshi mucamo aho abantu babatunga intoki kahise kawe ni kahise wamwe ko Yesu yafuse kahise kawe yaguhaye gashasha karanga muntu yakere muri Adamu yarahavuye ufise shasha yo muri Kristo ikwita umwana w'Imana mugira umunsi mwiza.